Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cya 17 kuva ku karongo ka 16 kugeza ku ka 25. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Paulo n'abanyabwenge bi Atene. Mu gihe Paulo yari abarorereye Atene, yumva agahinda mu mutima abonye ico gisagara cuzuye ibigirwamana, ariko yahora aharirira n'abayuda n'abubaha Imana mu isinagoga, akama aharira nabo. Yasanga ku nama iminsi yose bamwe bo mu bigisha bakurikira inyigisho ya Epikuri n'iya Zeno bahora bamuhaririza. Bamwe mbere baribaza bati, mbega iyo mvuzi ishaka kuvuga iki? Abandi bavuga bati, umengo riho asa n'uwuje kutumenyesha imana zindi, nkako yariko arigisha Yezu hamwe n'ivyerekeye izuka. Bamufashe bamujana imbere y'inama y'i Areyopongo, baramubaza bati, mbega ubona hari umuziro uriho wo kubuza kutumenyesha iyo nyigisho yawe shasha? Twumvise utubwira byinshi tutari bwumve ino, none twagomba kumenya ibyo ari byo. Abo muri Atene bose n'abakavantara bahaba nta kindi bakora atari ukuvuga canke ukumviriza amakuru mashasha. Paulo ahagaze hagati mu nama y'i Areyopongo, aca abigisha ati, yemwe bantu bo muri Atene, naho nakagendeye sinari bwabone abasenga nkamwe. Naraciye aho mwambariza imana zanyu, ndihweza sanga mwanditse ku ruhimbi rumwe ngo urw'Imana itaramenyekana. None iyo mana mutaramenya niyo nje kubamenyesha. Iyo mana yaremye isi n'ibiri kuri yo, kuko ariyo mukama w'ijuru n'isi. Ntiba mu masengero yubatswe n'iminwe y'abantu, kandi ntikeneye abasuku, kuko ataco ikeneye, kuko ariyo itanga ubuzima ikabuha bose na byose. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluya, amen. Alleluya, amen. Alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turacyabandanya kuzirikana ku kigabane cya 17, dutahura neza Paulo ingene yagenda arigisha n'ingorane yagiye acamo. Ubwo rero ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Paulo n'abanyabwenge bi Atene. Noneho Paulo ahuye n'abanyabwenge bo mu kindi gice yari yagiyemo cyitwa Atene. 16 bavuga ngo, mu gihe Paulo yari abarorereye Atene, yumva agahinda mu mutima abonye ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Imana idutabare cyane. Igihe Paulo arindiriye Silasi na Timote, yageze i Atene hahandi bamuhungishiriza, Paulo yumva agahinda mu mutima abonye ingene abaho basengera ibigirwamana. Ubwo rero twibukanye ko Paulo bamuhungishirize Atene, ariko Timote na Silasi bagasigara inyuma
kubera ko bariko bararonderwa ngo bagirirwe nabi cyane cyane Pawulo. 17 ariko yahora aharira n'abayuda n'abaho Imana mu isinagoga ikaburantunga, ariko yahora aharira n'abayuda n'abubaha Imana mu isinagoga, akama aharira nabo yasanga ku nama iminsi yose. Ni ukuvuga Pawulo yazaragenda mu masinagoga y'abayuda aho muri Tene, hanyuma akazarahwarira n'abantu baho nabo yahasanga, kuko uko baharira bobo bari bafise ukuntu basenga. Pawulo nawe akabumvisa ati mubigira ukutariko, muriko murasenga ibitari byo, nyabuna nimusenge gutya, nyabuna ubaha Yezu Kristu niwe yabambwe ku bwacu. 18 bamwe bo mu bigisha bakurikira inyigisho ya Epikuri n'iya Zeno bahora bamuhaririza. Mbega bamwe bo mu bigisha turabona uyu Epikuri na Zeno bahora bigisha inyigisho nabo. Rero abo bahora bakurikira Epikuri na Zeno abaca bumva ko bohaririza uyu Pawulo. Turabandanya. Bamwe mbere baribaza bati mbega iyo mvuzi ishaka kuvuga iki? Bamwe bagaca bumva bibaza ati none iyo mvuzi ishaka kuvuga iki? Bakumva bo baribaza ati Epikuri na Zeno baratwigishije, mugabo bagaca biyumvira iyo mvuzi iyo yishaka kuvuga iki? Uwo Pawulo atuzaniye iki? Uwo Pawulo ariko arigisha ibiki? Abandi bavuga bati umengo riho asa n'uje kutumenyesha imana zindi. Bagaca bumva mu kuvuga, bagaca bibwira bongera babwirana bati atahubwo umenga ariho arafise izindi mana ze atuzaniye aje kutumenyesha. Kuko uko biri kose Epikuri na Zeno bari bafise inyigisho zabo batanga, ariko atari inyigisho za Yezu Kristu, atari ijambo ry'Imana by'ukuri. Kandi twamaze kubona ko Pawulo akihashika yasanze basenga ibigirwamana, harimo ibintu bafise izindi mana zabo basenga. Ubwo rero abantu batangajwe n'ibyo Pawulo ariko arigisha, bakumva ati none uwo iyo mvuzi aje kuvuga iki? Reka tubandanye. Nkako yariko arigisha Yezu hamwe n'ivyerekeye izuka. Haleluya, amen. Turasobanukiwe. Pawulo yariko arigisha Yezu Kristu, avuga Yezu Kristu, kandi ngo yigisha n'ivyo kuzuka. Ubwo yavuga ati Yezu yarapfuye, baramukubise, baramugirira nabi, baramubabaza, baramwica, ariko amaze gupfa ku munsi ugira gatatu yarazutse. Bitwereka ko natwe tuzozuka. Arabigisha ati Yezu yahora ahindura imikate, Yezu yarahora agwiza imikate, Yezu yarasengera abagwayi bagakira, Yezu yaratubwiye ko mwijuru, yarasubiye mwijuru, natwe ko tuzomusanga hari ibibanza byiza hasa neza. Ubwo rero ariko kubera za nyigisho z'ubu Zeno na Epikuri bo bakumva uwo muntu atuzaniye ibiki, ariko aravuga iki ngaho? Ariko yariko arababwira inyigisho z'ukuri. Ariyo mpamvu hariho abantu benshi baronka inyigisho zipfuye, bakenewe abantu bameze nka Pawulo bigishwa neza Yezu Kristu yapfuye akazuka, ingene Yezu yavutse, ingene Yezu yakuze, ingene yapfuye, ingene yazutse, amajambo Yezu yatwigishije, amajambo Yezu yatubwiye. Atari babandi bahagararaho ngo mwizina rya Yezu Kristu ndaguhaye viza, mwizina rya Yezu Kristu ndaguhaye inzu, mwizina rya Yezu Kristu ubonye umugabo, mwizina rya Yezu Kristu. Ariko iryo kuvuga Yezu Kristu, erega na Yezu yaravuze ngo
ngo kuvuga mukama siko kuzoja mu bwami bw'ijuru. Oya, barabavuga Yezu ari amajambo yo kumunwa gusa, ari turufu barisha ngo twavuze Yezu, ariko batarageretse ko ngo mazi n'amaraso wavuye mu rubavu rwa Yezu, canke batageretse ko inguvu zo kumvisha ko bariko baravuga Yezu by'ukuri. Batavuze ati Yezu yatubambiwe ku musaraba, Yezu yagize iki. Noneho Yezu Kristu nta bigumbagumba byo kuvuga ngo araguhaye inzu ngo uri kurarira ngo aguhaye inzu canke wagiye gusenga ahantu bagiye. Oya, biya bintu abantu bariko barakora muri iki gihe byo kuvuga ngo batanze amaviza, babonye amamodoka n'ibindi, ni kugenda buke buke, bijya bintu biragoye. Ubwo rero Yezu Kristu, Paulo yarasigura Yezu Kristu neza uwari we, ingene yapfuye, ingene yazutse, ingene n'ibindi bizokurikirana. Kuko ni wihwaza amashengero ya gisitani cyangwa ariko arakorera mu myuka mibi muri iki gihe, uzosanga bariko baragira ibintu ubona neza ko ari iby'akajagari, ati batitondeye kuvuga neza izina rya Yezu Kristu neza, barishire ko ibyamuranze byose, ngene yacumiswe, ngene yababajwe. Rero reka tubandanye. Nkako yariko arigisha Yezu hamwe n'ibyerekeye izuka 19, bamufashe bamujana imbere y'inama Areopago, baramubaza bati abana b'Imana, kubera Paulo ariko arigisha ijambo ry'Imana asigura Yezu Kristu ko yapfuye n'ingene yazutse. Hari aho twabonye ku audio twaherutse babandi bo muri Beria, babandi bibereya bo barasubiye inyuma baraja mu bitabo bya kera, baramenya neza inkuru zavuze Yezu. Mugabo nabo ntabwo bishimiye kumenya neza Yezu wari we, ahubwo bababajwe n'ibyo ariko aravuga. Noneho baramufashe baramujanye ahantu hitwa Areopago, nibaza ko hari nko mu bucamanza, baramushengeje Paulo, bagiye kumugirira nabi, ko ariko aragumura abantu, ko ariko aravuga ibintu bitari byo. Turabandanya. Mbega ubona hari umuziro uriho wo kubuza kutumenyesha iyo nyigisho yawe shasha? Murantunga. Bamufashe bamujana imbere y'inama Areopago, baramubaza bati mbega ubona hari umuziro uriho wo kubuza kutumenyesha iyo nyigisho yawe nshasha? Baramubaza ko hoba hari umuziro wotuma atabiba inyigisho nshasha. Uko biri kose bariko bararaba nuko bamuha umwanya kugira bumvirize izo nyigisho ziwazanye, nyimba zisa na zimwe zazeno canke za Epikuri, bamwumvirize. Turabandanya. 20 havuga ngo twumvise utubwira byinshi tutari bwumve ino. Haleluya. Bumvise ko yababwiye ibintu byinshi batari bwumve ino ahiwabo. None twagomba kumenya ibyo ari byo. Haleluya. Amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Yezu wacu naganze. Bana b'Imana barashimye ko yobabwira iyo nyigisho, kuko iwabo ntibari bwumve uwo Yezu, ntibari bwumve ukuntu Yezu yakubiswe, ukuntu yagiye arakubwa hasi, ukuntu yikoreye umusaraba, ukuntu amavi n'inkokora n'umubiri wose wababaye ukuzura ibisebe, ukuntu bamuvumye amate, ukuntu bamwambitse ubusa, ukuntu yapfuye, ukuntu yazutse. Ibyo ntabwo bari bwabyumve,
ariko baravuze ati turagomba kubyumva kuko twumva ari bishasha. Zeno kumbure ntabyo yigeze abigisha, yari afise ibindi babigisha ariko ntibari bwabone inyigisho nziza by'ukuri ya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Natwe twipfuze kuza turamenya neza Yesu Kristo mwiza wo mwijuru, yatubambiwe, yatumeneye amaraso ku musaraba n'amazi yavuye mu rubavu rwiwe kugira dukire. Haleluya, amen. Ibiri rimwe haravuga ngo abo muri Ateni bose n'abakavantara bahaba, abo muri Ateni bose n'abimukira canke bakavantara bahaba, nta kindi bakora atari ukuvuga canke ukumviriza amakuru mashasha. Haleluya, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro rwose. Abo muri Ateni n'abakavantara baciye babanza guhagarika n'ibyo bakora kugira babanze bumva ayo makuru mashasha Pawulo azanye. Haleluya, amen. Baramwumvirije. Ibyo rero ni iby'agaciro gakomeye kanini cyane kumviriza umukozi w'Imana by'ukuri arimo Yesu Pawulo. Haleluya, amen. Ibiri kabiri haravuga ngo Pawulo ahagaze hagati mu nama y'Areyopago aca abigisha ati, Pawulo ahagaze mu nama nkuru, mu nama y'Areyopago aca abigisha ati, kandi aho muri Areyopago bari babaye umushengeje, mugabo hari igihe abantu bagukorera ikibi ari Imana ishaka ko iza kumenyekana, haza kuvugwa ijambo ryayo. Haleluya, amen. Yemwe bantu bo muri Ateni, Pawulo yafashe ijambo, naho nakagendeye sinari bwabone abasenga nkamwe. Haleluya, ngo naho yakagendeye ntiyari bwabone abantu basenga nkabo. Ibiri gatatu, naraciye aho mwambariza imana zanyu, ngo yaciye aho basengera imana zabo ariko atari Imana yacu yo mwijuru. Ndihweza nsanga mwanditse ku ruhimbi rumwe ngo yarihweje aciye aho basengera imana zabo, ngo asanga ku ruhimbi rumwe ngo barahanditse ijambo twumva iryo ari ryo. Ku ruhimbi ngo ugw'Imana itaramenyekana. Haleluya, amen. Urumva bari bafise imana bari bazi barazanditseho, mugabo urundi ruhimbi baragwandika ngo ugw'Imana itaramenyekana. Urumva bari bafise ibyizigiro bakavuga ati naho uko biri kose tusenga canke turiko turakora ibi nibi, ariko izi mana dusenga sizo, hariho iyindi mana itaramenyekana tugitegereje. Turabandanya. None iyo mana mutaramenya niyo nje kubamenyesha. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya, amen. Pawulo arababwira ati iyo mana mwasigiye ikibanza mutaramenya niyo nje kubamenyesha, niyo nje kubabwira. Haleluya, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ibiri kane akavuga ngo iyo mana yaremye isi n'ibiri kuri yo, kuko ariyo mukama w'ijuru n'isi, ntiba mu masengero yubatswe n'iminwe y'abantu. Haleluya, 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 amen, amen. Pawulo arababwira ati iyo mana ndiko ndabamenyesha ntiba mu masengero yubatswe n'amaboko y'abantu, ntimeze nk'izo mana mwagiye muraterekanga cyangwa mwagiye muravuga ukuntu kunuko. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Reka mbandanye. Ibiri gatanu, kandi ntikeneye abasuku kuko ataco ikeneye, kuko ariyo itanga ubuzima ikabuha
bose na byose. Haleluya, amen. Yarabamenyesheje iyo mana ko ari Imana yaremye isi yose n'ibiriko byose, kandi ko ari Imana itanga ubuzima ku bantu bose. Ubwo rero ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana yaremye isi n'ibiriko byose, ni Imana zabo ntizarema, ntizakora ikintu. Ariko Pawulo abasiguriye ati Imana mwebwe yabaremye, Imana yaremye isi yose mubona, Imana yaremye ibi bintu byose, niyo Mana ndiko ndabigisha, niyo Mana ikomeye. Mbese arabasigurira rero, kubera iki gisomwa cyari kirekire, nagejeje ku karongo ka 25, tuca tubandanya kuri 26 kuzoshitsa ku karongo ka 34, tukazoba duhejeje ikigabane cya 17. None rero Pawulo rero yarabasiguriye Imana yariyo Imana y'ukuri. Ubwo ibyakurikiye tuzoja tubibona ku audio canke video izokurikira. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yesu, turakuninahaza.